imitahe y'igice ca kabiri twababwiye ko ubu umutahe w'amarundi uri ku ibihumbi 111, umutahe w'amadolari ari ku 111 ry'amadolari. Uyu munsi urashobora gutangura kugura. Ubu rero iri soko n'iryatangura gukora, babandi bagenda kugira importation i Dubai, bamwe bagenda gukora importation mu Bushinwa, mu Burusiya, hose baciye ku mihora izoba yashizweho biciye muri rino soko, ibintu vyabo bizohora bishika ngahi Bujumbura vyoroshe kandi bizimbutse. Kugura umutahe wawe kare ni kutangura kuronka inyungu, kimwe twita prime d'omission, kandi wumve ko uwagiyemwo kare azunguka kubaje mu gice ca kabiri no kubaje mu gice ca gatatu n'abazoza. So kuza kare niko kunguka cyane. Amadokima y'urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe cyangwa umushoramitahe ari kuri site ya One Africa Investment Fund, ya African Dream Assets, n'ahandi hose, n'amatelefone twagiye turabashikiriza. Ushobora kuyaronka amadokima guhera igisaha nyene. Turamenyesheje kandi ko vuba bwango tugira dutangure kampanye zo kugendera mu ntara zitandukanye ngaha mu Burundi nyene. Muri uku kwezi tugira dutangure ku8, murumva ko tuzogenda turaca mu ntara zitandukanye mu nzira yo kubandanya dufasha abantu kubitahura kurusha. Turamenyeje kandi ko tuzogendera ibihugu bitandukanye vyo hanze muri Diaspora, naho nyene gufasha gutahura neza kubazoba bavyifuza mu kwezi hagati ku9 no ku10. Kiriza igihugu yahavuye yiyumvira ingene uburyo bwoboneka bwo gushira mu ngiro uyu mugambi, aca asanga ni vyiza yuko uyu mugambi wokogwa ukozwe n'abantu benshi ariko kandi batavunitse, kuko havuye hiyumvirwa umutahe woshigwa muri no mugambi ku giti c'umuntu umwe ku mutahe umwe, hakaba hashinzwe umutahe w'ibihumbi 100 mu marundi nkuko vyashikirijwe, n'umutahe w'idolari 100 mu mafaranga y'abanyamerika. Aho hakazohora hiyongerako amafaranga yo kwinjira 3% n'amafaranga 3% mu marundi canke mu madolari, bisigura ibihumbi 3 mu marundi n'amadolari 3 mu madolari. Uno munsi mukaba mwumvise yuko uwo mutahe rero igice ca mbere wari kuri ako gaciro, ubu ukaba kubera imvo badusiguriye zibimaze gukorwa n'ibimaze gushikwako n'abanyamitahe bamaze kwitanga, umutahe ukaba ushitse ku bihumbi 111 vy'amarundi n'amadolari 111 y'abanyamerika. Uyu mugambi rero nkuko mwavyumvise tuwita umugambi w'umwambiro catalisateur. N'umugambi uje kuvyura canke kunganira iterambere ry'igihugu ubwa mbere. Ubwa kabiri n'umugambi uje kunganira iterambere ry'umushoramitahe umwe wese ku giti ciwe. Kubw'ivyo rero kuri uyu mugambi wo kubaka isoko vyabaye ngombwa yuko hajaho amasezerano yo gufatanya ibikorwa na leta biciye muri mu masezerano bita partenariat public privé. No kuvuga n'umugambi umushoramutahe yigenga afatanya na leta mu gushira mu ngiro igikorwa kizanira inyungu abene gihugu n'igihugu.
tumaze kumvikana na leta rero yuko uyu mugambi woja mu ngiro, twarasinye amasezerano nk'uko mwagiye murabikurikirana. Hanyuma leta yemeye ko irungika ishirahamwe riyiserukira ariryo bije ya banke y'ugwaruka, ariyo yahavuye ifatana n'iri shirahamwe jewe ndiko ndaserukira uno munsi, One Africa Investment Fund. Niho baciye bavyara ishirahamwe bahuriyemwo ariryo rizoshira mu ngiro no mugambi Kubaka Landmax. Mugabo muri iryo shirahamwe rero Kubaka Landmax mwumva rigizwe n'abashoramitahe babiri aribo bije na One Africa. Umwe wese arafise ivyo yiyemeje, ivyo bita les obligations. Ubwa mbere hariho obligation financière, ivyo kuzana amafaranga, ivyo abo abashoramitahe babiri bije na One Africa ico bagihurirako, bose bariyemeje yuko bashiramwo amafaranga. Hambavu y'ivyo One Africa yahavuye yaciye yiyemeza yuko ifise iyi obligation technique, arico gikorwa rero cyo gushira mu ngiro neza na neza ibikorwa vy'ubwubatsi. Arico gituma rero uno munsi mubona ngaha kuri kino kibanza c'ahahora isoko, ibikorwa vyo kubaka vyatangiye kuja mu ngiro, haraheze nk'indwi zitatu mbere biriko birakogwa, biriko bishigwa mu ngiro na One Africa Investment Fund. Arico gituma kuri uno munsi arico gituma kuri uno munsi wo gutanguza isekeza, tugite isekeza ryo kwegeranya imitahe, gusubira kwegeranya imitahe, kuko isekeza rya mbere ryarabaye mwarabimenye kandi mwaranabimenyesheje abantu ca gihe uyu mugambi watanguzwa. Ubu rero ni isekeza rya kabiri. Iri sekeza rya kabiri rero ku bwa One Africa tugiteze ko ibintu bihambaye cane, dufatiye ku vyo abashoramitahe bakoze muri ca gice ca mbere c'isekeza rya mbere, aho twakoze akanya gato cane, twabimenyesheje mu kanya gato, abashoramitahe bakaba bari bashize mu kigega imiliyaridi zirenga 5 z'amarundi n'amadolari atari make. Ahano bamenyesha yuko kugeza k'uyu munsi abashoramitahe 5,638 bamaze gufata imitahe muri uyu mugambi. Nkaba mboneyeho guca mpamagarira rero mwebwe abatangazamakuru n'abarundi bose bari ngaha mu Burundi n'abari hanze, abahora bibaza yuko igikorwa cyo kwegeranya imitahe cahagaze, ko kitigeze gihagarara na rimwe, ko ahubwo ubu dutanguye intango ya kabiri yo kwegeranya imitahe. Nk'uko twabivuze, ni intango izomara amezi atatu bikazomara amezi 12. Inyuma y'amezi atatu tukazohora dufata ukwezi ko kurimbura imitahe yabonetse n'abanyamitahe babonetse. Kubw'ivyo rero nkaba mpamagariye abantu bose bashaka kwiteza imbere bacishije muri mwene ibi bikorwa vyo gukorera hamwe n'abandi, kuko nk'uko babivuze nyamwigenda ko ntari miri meshi, nk'umugambi uzotwara imiliyaridi zirenga 1,000, nibaza yuko vyovuna cane ari nk'umugwizatunga avyiyemeje canke ari banki imwe ivyiyemeje. Kubw'ivyo rero turi hamwe twese turabona yuko uyu mugambi tuzohava tuwushira mu ngiro nk'uko mubona intanga ari nziza. Mu bikorwa rero ndabigarutse ko muri
ya ma obligation technique nari nababwiye ko One Africa Investment Fund ariyo yafashe mu minwe ibikorwa by'ubuhinga by'ubwubatsi, ariko nayo nyene nagomba nabamenyeshe yuko idatamba yirorera ifise ishira hamwe y'abahinga mu bwubatsi karuhariwe. Ngira ngo ivyo bamaze gushira mu ngiro ngaha mu gisagara ca Bujumbura murabibona no hirya no hino mu ntara. Ishira hamwe Kubaka Nation Group iryo murarizi kandi murayitahura, niryo ryahavuye risinyiranira rero amasezerano neza na neza y'ubwubatsi bw'ibikorwa vyo kubaka vyose bizokorerwa kuri kino kibanza. Tukaba twarasezeranye amasezerano bayita EPC, no kuvuga engineering, procurement and construction. Kuvuga azanye ubuhinga bwo kubaka, azanye n'ibikoresho kandi aciye yiyemeza no kubishira mu ngiro mu bwubatsi. Igikurikira no bamenyesha nuko muri ca gice ca mbere nababwira cyo kwegeranya imitahe twari twabikoze dufise uburenganzira uruhusha rw'imfata kibanza, ico bita agrément provisoire ya société One Africa Investment Fund. Rwa rwego rero rujejwe gucungera imitahe y'abenegihugu ARMC ruherutse kutwegurira ubwo bubasha, ubwo burenganzira bwo kwegeranya imitahe ijanye n'uyu mugambi wa Buja City Plaza faze ya mbere. Tuvyumve neza, ni igice ca mbere muri vya bice indwi babashikiriza. Kubw'ivyo rero nagomba mfute ibihuha vyose vyari bimaze kuvugwa ku bijanye n'uburenganzira bwo kwegeranya imitahe kuri One Africa. Ikindi kintu gifuditse uno musi ni ibihuha bivuga yuko uyu mugambi Buja City Plaza One Africa Investment Fund itafise ububasha bwo kuyushira mu ngiro. Amasezerano ariho arasinye atunganijwe neza, amafaranga yo gukora uyu mugambi ariho kandi acungerewe neza. Kubw'ivyo nagomba nibutse ikiringo cy'uyu mugambi imbere yuko mpera hetse. Uyu mugambi wa Buja City Plaza igice ca mbere bita phase 1 mu masezerano dufise twemeye kubyubaka mu myaka itarenze 3 uhereye ku munsi twasinyiraniye ko amasezerano na leta. Duhejeje kuvyubaka hazoca hatangura ibikorwa vyo kuvyaza umusaruro. Rero inyubakwa zizoba zihari, kandi nagomba nca karongo abantu ntibazogume biyumvira ko ari inyubakwa impome gusa zizovyara umusaruro, ko iki gikorwa cagutse cyane mu kuvyara umusaruro. Isoko namwebwe murazi yuko ubu ushatse gukomanda ibiharage vya John mu Cankuzo ukora ku telefone gusa, ukazona umufurniseri arabigushikaniye ngaha i Bujumbura. Ubu rero iri soko niryatangura gukora, babandi bagenda kugira importation i Dubai, bamwe bagenda gukora importation mu Bushinwa, mu Burusiya, hose baciye ku mihora izoba yashizweho biciye muri rino soko, ibintu vyabo bizohora bishika ngaho i Bujumbura vyoroshe kandi bizimbutse. Nivyo rero tuzokora muri ya myaka 24 yo kuvyaza umusaruro kino gikorwa. Hagati aho mu masezerano dufitaniye na leta twaremeranije yuko ayandi mafaze
ibindi bice bikurikira tubandanya dukora ivyigwa vyimbitse n'ibiharuro vyimbitse kugira ngo turabe amafaranga bizotwara n'ubuhinga bizotwara. Tukaba dufise umwizero yuko nitwarangura neza kino gikorwa ca mbere n'ibindi bikorwa tuzobikora tubishikirijwe na leta. Nagomba kurangiza nshimira ubwa mbere uwiyumviriye uno mugambi yazanye iyi vision yo gushinga ikigega, nkanamushimira yuko ataciwe intege n'abagiye baravuga ayamuhe ko yahagaze rugabo, nkamwifuriza kandi yuko yobandanya ahagaze gutyo. Abandi nagomba gushimira n'abanyamitahe, abashoramitahe nibo bakurikira, bobo bumvise akamo ibintu bikiri mu mvahe no mu njahe bitaranatomoka, bakavuga bati aho turacakiye, uko bigenda kose uyu mugambi turabona ko utazosubira inyuma. Bakaba bacakiye hakiri kare, bakaba babaye abashoramitahe ba mbere. Nkashimira kandi n'abagomba gukurikira rero bavyumvise ko uno munsi ibintu bipanze neza bitahagaze. Abandi nagomba gushimira n'ama institution cyane cyane bankobu muri rusangi SM, mugabo cyane cyane igisata canke ibisata vyayo bibiri, bankobu registraire ubwa mbere yoyo yumvise uno mugambi igaca ifata iya mbere mu kwiyemeza kwandika abanyamitahe, kubacungira imitahe. Uno munsi tukaba tunabamenyesheje yuko ari nayo izotanga rwa rupapuro rwemeza kuri umushoramitahe, kimwe bita titre de part. Bankobu yubahwe kandi ibandanye itera imbere. Abashimiye rero namwe bwabaye abamenyesha makuru ko muduhereza ibikoresho vyanyu tugashira kwaya makuru, kandi mukaba munatwemerera yuko mutazo siba na rimwe kumenyesha amakuru ajanye na kino gikorwa c'umugambi wa Buja City Plaza. Kuri faze ya mbere twababwiye ko ubu hari igitabo ca prospectus kigenga umushoramitahe wese canke uwo wese baba yipfuza kubona uruhara rwiwe, uburenganzira bwiwe, n'ukuntu imitahe yiwe icunzwe canke ikingiwe ubu no mukazoza muri icyo kiringo cyose twagiye turavuga. Turamenyesheje kandi ko vuba bwango tugira dutangure kampanye zo kugendera mu ntara zitandukanye ngaha mu Burundi nyene. Muri uku kwezi tugira dutangure ku8, murumva ko tuzogenda turaca mu ntara zitandukanye mu nzira yo kubandanya dufasha abantu kubitahura kurusha. Turamenyeje kandi ko tuzogendera ibihugu bitandukanye vyo hanze muri Diaspora, naho nyene gufasha gutahura neza kubabuza bavyipfuza mu kwezi hagati ku9 n'uku10. Ndaciye akarongo rero ko ukuza kuba umushoramitahe, kugura umutahe wawe kare ni kutangura kuronka inyungu, kimwe twita prime de mission. Kandi wumve ko uwagiyemwo kare azunguka kubaje mu gice ca kabiri no kubaje mu gice ca gatatu n'abazoza. So kuza kare niko kunguka cyane. Ubu rero umutahe ushobora kugura gute? Icambere cyo amadokima ya prospectus, amadokima y'urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe canke umushoramitahe ari kuri site ya One Africa Investment Fund, ya African Dream Assets, n'ahandi hose, n'amatelefone twagiye turabashikiriza. Ushobora kuyaronka amadokima guhera igisaha nyene. Imitahe y'igice ca kabiri
twababwiye ko ubu umutahe w'amarundi uri ku ibihumbi 111, umutahe w'amadolari ari ku 111 ry'amadolari. Uyu munsi urashobora gutangura kugura. Ndasubiyemwo, kuza kare ni kutangura gushikira inyungu kare. Ikigega icicaro cyaho ushobora kuguraho imitahe. Twavuze ko ubu ikigega gikorana direct na bankobu. Ahariho hose wipfuza hari bankobu ushobora kugura umutahe. Twavuze ko hari n'abandi bafasha, atwovuga CRDB. Urashobora kuja kuri CRDB ukagura umutahe. Twavuze mani microfinance, twavuze umuco microfinance, kandi turanahamagariye nayo n'ibindi bigo bifasha kudandaza imitahe nka Lumitel canke Lumikash, navyo bize tubishire muri game, tworohereza bene gihugu twese hamwe. Ayo buying sales ni nkuko twovuga ko no ngaha ku isoko rikuru rya Bujumbura, kujya mwagiye murabibona muri kampanye ya mbere, ubu turuguruye agence ngaha canke akaguriro ngaha abifuza kugura imitahe bashobora kuza baraca. Banko bizoborohereza izana umwaja n'abandi kugira bashobore kuza barakira amafaranga ngaha nimba byemewe n'amategeko. Mugabo turabemereye no kubakira no kuza turabandika ngaha nyene. Twarababwiye ko ibi bikorwa ari ivy'abene gihugu. Buja City Plaza vuba cyane tuzongera tubatumeko, tugireyo press conference yo kubamenyesha ibijanye teknikema n'umugambi uri kurashigwa mu ngiro wa Buja City Plaza. Tunababwire igihe tuzoza turugurira amarembo abene gihugu kugira baze baraza kuraba imari zabo, baze kuraza bararaba isoko ryabo aho rigeze, ubwo n'uburenganzira bwabo. Ico rero mu byo twovuga twatangwe tubivuga, turashimiye uhoraho bwo mwijuru. Imana yacu niyo ituma ibi byose biba. Muvyumve neza ko umugambi ni uhoraho, n'umugambi Imana yashimye kwereka abarundi ko bakunda kurusha abandi. Mugabo nitwemera tukavyumva ko idukunda, uzovyanka nawe tukigira nakazi kiwe. Rero turashimiye cyane gose Imana, turashimiye cyane gose leta mvyeyi, leta nkozi, turashimiye gose abashora mitahe, turashimiye gose abo bose bagiye baragira uruhara kugira ibi byose bibe. Kujya twababwiye guhera kuri itariki 28 z'ukwezi kw'indwi 2026 igice cya kabiri cyo kwegeranya imitahe kiratanguye. Ibindi tuzobibamenyesha mu nyuma. Murakoze cyane.